Bakundwa b'Imana, nshuti bagenzi bino nsamiriza umuvyeyi wacu Bikira Mariya, Radio Mariya Burundi, ijwi ry'Imana iwanyu, ijwi ry'Imana iwacu, kaze dusangire ijambo ry'Imana ryo kuri uyu wa gatatu. Turi mu Dominika ya 17 mu kiringo gisanzwe ca liturujia y'Ekleziya y'umwaka C mu mwaka utagaburika na kabiri. Ijambo ry'Imana tugiye kuzirikana turisanga ahakurikira. Igisomwa ca mbere cashwabuwe mu gitabo Cihunguka mu kigabane ca 34 kuva ku murongo wa 29 gushika ku murongo wa 35. Na izaburi dufasha kwitsa ico gisomwa ca mbere ni izaburi ya 98. Inkuru nziza nayo tuyisanga mu nkuru nziza nko twandikiwe na Matayo mweranda mu kigabane ca 13 kuva ku murongo wa 44 gushika ku murongo wa 46. Muze rero dutege yompi umukama agira tuyagire muri ibi bisomwa vyose tugiye gushikirizwa. Yaga mukama, umusavyi wawe arakumviriza. Ibyo dusoma mu gitabo Cihunguka, aho Musa yamanuka uwo musozi wa Sinayi ahegekeye vya bisate bibiri vy'isezerano, ntiyarazi ko amaso yiwe asayanganishwa nuko yamye ayaga n'umukama. Aroni n'abana b'Isirayeli bose bamukubise ijisho, babona yuko amaso yiwe asigaye asayangana, ntibubahuka kumwegera. Musa nawe arabahamagara, Aroni n'abashingantahe bose b'ishengero baramwegera. Musa araheza ababwira ijambo, abandi banyisirayeli bose baraheza baramwegera. Musa abashikiriza amategeko yose umukama yari yamuhereye ku musozi wa Sinayi. Musa ahejeje kubibabwira aritwikira mu maso. Uko yinjiye imbere y'umukama ngo abonane nawe, Musa yamakura wa mwitwikiro ugushika sohoke ava mw'ihema ry'ibonaniro. Amaze gusohoka naho, Musa yarashikiriza abana b'Isirayeli amategeko yahawe n'umukama. Niho abana b'Isirayeli babonera yuko amaso yiwe asayangana. Hanyuma naho Musa yisubiza ko wa mwitwikiro ugushika asubire kwinjira ngo abonane n'umukama. Iryo ni ijambo ry'Imana. Uri mweranda wewe mukama mana yacu, uri mweranda wewe mukama mana yacu. Shemeza umukama Imana yacu, mukubita ibifukamiro imbere yiwe, kuko ari we Musa mweranda. Uri mweranda wewe mukama mana yacu. Musa na Aroni mu basaseredoti biwe be na Samuweli yahora yambaza izina ryiwe, abo bose barambaza umukama akabishura. Uri mweranda wewe mukama mana yacu. Yahora bayagira muri ya nkingi y'igicu, nabo bakazigama amabanga yiwe, bakagumya amabwirizwa yabahaye. Uri mweranda wewe mukama mana yacu. Ivyo dusoma mu nkuru nziza mukama wacu Yesu Kristo nkuko twayandikiwe na Matayo mweranda ni mu kigabane ca 13 kuva ku murongo wa 44 gushika ku murongo wa 46. Muri irya minsi Yesu yaciriye imigani abigishwa biwe ati, ubwami bw'ijuru busa n'itunga ryari rinyegeje mu murima, hanyuma umugabo araryitorera ararinyegeza, acajana akanyamuneza kenshi, aja gushora ivyo atunze vyose ngo yigurire nyamurima. Kandi ubwami bw'ijuru busa n'umucuruzi yironderera intabonwa, asanga intabonwa itari bwaboneke, aja gushora ivyo yaratunze vyose ngo ayigurire. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Bavukanye ntore z'Imana, ijambo ry'Imana duheje kumva mu gisomwa ca mbere niriza rikurikirana na ca gihe Musa tumubona agenda ku musozi wa Sinayi agiye gusubira kwakira amabwirizwa y'Imana, akahamara imisi 40 n'amajoro 40. Uyu munsi ijambo ry'Imana rikamutwereka ngo amanutse ava ku musozi asayangana akanyamuneza mu maso mu ruhanga rwiwe. Inyuma yaho yaramaze umwanya muremure ari mu kiyago n'Imana ku musozi wa Sinayi. Kuba
mu nyonga z'Imana, kuhamarana n'Imana koko umwanya mwiza mu kiyago c'abakunzi koko, ivyo ntibigenda bitaduhinduye ngo bidusigemwo umuco, bidusigemwo ugukayanganamwo urukundo rw'Imana. Mu bisanzwe uko abanyisera mubonye avuye yasayangana mu maso ni ikimenyetso c'uko ukuba kumwe n'Imana vyamuhinduye gose, vyamugize ubusa n'Imana. Kwerega usaba umwiza mugasa, ariko kandi ni nk'uko ubana na suneba ugasuneba nkawe, ariko na cane cane usaba umwiza mugasa. Yarahamaze nk'umwiherero w'iminsi 40 yose aho hejuru ku musozi wa Sinayi ari kumwe n'Imana gusa. Bene iyo myanya irahambaye gose, ntigenda itadusizemwo ibimenyetso vyiza vy'Imana tuba twamaranya akanya karekare mu buzima bwacu, tugasigara dukayanganamwo ubwiza bw'urukundo rw'Imana. Aha rero nta nicogora gutahura, kuko burya ikintu cose tumaramo umwanya kandi tukinezerewe, tugikunda, tugitamarira, kiraheza kikadusigaramwo, kiradusigamwo uko gisa muri twebwe, uko kimeze. Erega nuko n'abantu usanga umenga bagenda barahanahana uko bameze bamwe n'abandi, bivanye nuko umaranye umwanya n'umuntu wumva kugira ko ububasha bwiza, ukamwugura umutima wawe, mukamarana umwanya utari muto, usanga usigaye usa nawe, usanga usigaye uvuga nkawe, usanga usigaye ugenda nkawe, usanga usigaye utahura ibintu nkawe. Nakaryo keza kugira ngo turabe ibintu duha koko umwanya munini mu buzima bwacu, tubishashaye tubikunda, biraheza bikadusigamwo muri twebwe uko bisa, uko bimeze. None muraraba nk'umuntu amara umwanya munini mu gacupa, uzosanga amota akayeri, ngo sinzi umwana yaciye hajya hafi ya Brarudi yumva ingene hamota, kuko se wiwe yakunda kuba mu gacupa, acagira ati mawe yari kumwe na nyina wiwe ngo ahantu hamota papa. Mbega umwanya wawe munini kandi unezererwa gose uwumara mu biki? Harabawumara mu miziki, harabawumara mu bintu vy'amafilme mbere y'ibintu vya pornography, harabawumara mu bitabu, abandi bakawumara mu vy'amakuru, abawumara muri aya matelefone, bivanye n'ivyo bakunze kurabamwo, ugasanga basa navyo muri bo. Ni nk'uko kandi n'igihe rero dufata umwanya tugasoma ijambo ry'Imana turikunze, hari ico ridusigamwo ry'ubwiza n'urukundo rw'Imana. Be none we wahawe wumva ushaka gusa niki? Ushaka gusa nande? Kuko n'ikibazo gikomeye, nimba ndiho shaka gusa nande? Shaka kumera gute? Nipfuza kuba uwuhe muri ino si, muri ubu buzima? Ubwo nipfuza gusa n'ikintu kinsigamwo umuco, nkakayanganamwo ubwiza, canke kumbure nkunda kuba mu bintu ngaruka nkasanga vyansizemwo ububi n'ububisha bwavyo. Iri jambo ry'Imana riraduha kandi gutegera yuko mu buzima bwacu, na cane cane kuri abo bose basanzwe barangura amabanga akomeye yo kuyobora no kuba indongozi z'abandi, ko bakenera vy'ukuri umwanya, kandi umwanya ufashe ukwiye wo kubana n'Imana nk'uku kwa Musa, kugira ngo babere abayobozi beza ab'Imana yabashinze. Umuntu adafata umwanya ukwiye imbere y'Imana ntazoshobora kuyobora neza ab'Imana yamuragije ngo abashikane heza Imana ibashakira. Birasaba yuko umuntu afata umwanya wo kubana n'Imana, akumviririza mu Mana iyo ariko arayoborera abandi, kuko nk'uko kwa Musa yamara umwanya mwiza kugira ngo yumve ingene ategerezwa kuyobora igihugu c'Imana Israeli, niko natwe umwanya tumarana n'Imana uheza ukaturemamwo umutima usa n'uw'Imana, tugashobora kumva neza amayira y'Imana n'iyo dutegerezwa kuyobora twebwe nyene ubuzima bwacu, tukanamenya naho tutegerezwa kuyoborera abo bose Imana yadushinze. Nakanyamuneza kenshi iyo tubonye abakristo batari bake muri bino bihe vya none batera bumva yuko uyo mwanya ko ari ntasubirizwa, umwanya wo gufata ikiringo gifashe gikwiye co kubana n'Imana, nko mu mwiherero, muri retraite, canke mu mwanya wa recollection, bakabishira mu ndinganizo y'ubuzima bwabo, bakabikuye umwanya usubira kuturema gushasha, ukaduha intumbero, ukadufasha kuva mu vyo tuba twasanzariye by'ubuzima tubamwo bwa misi yose bwiruka, tugasubira kwegeraniriza imyitwarariko yacu, intumbero yacu muri Yezu Kristu, kugira ngo tuba
tubandanye tubaho neza nk'abana b'Imana. Bavukanye kumbure mutararonka akaryo ko guca mu mwanya w'umwiherero ukwiye ufashe kumwe n'Imana, murazobigerageza uko Imana bibashoboza, muzosanga uwo mwanya koko ni umwanya mwiza cane uturema, uturuhurira, ukadufasha gusubira kumva neza iyo tuva n'iyo tuja. Igihe tubayemwo koko vy'ukuri turondera umukama, turi mu kanywa babu n'Imana, tuvaho turuhutse, tuvaho dusubiye kumva intumbero y'umuhamagaro w'ubuzima bwacu muri ino si. Mu nkuru nziza naho Yezu abandanya yagira abigishwa biwe ivy'ubwami bw'Imana kandi abicishije mu migani. Mu mugani w'uyu munsi Yezu akatwereka ko ubwami bw'Imana bumeze koko nk'intabonwa idasanzwe, intabonwa itera akanyamuneza, inyegeje muri ubu buzima, iranyegeje muri ubu buzima, ikubugwa n'abo bose barondera Imana, barondera iciza gisumbirije mu Mana. Mu kugeranya ubwami bw'Imana n'intabonwa, nuko Yezu ashatse gutubwira yuko ubwami bw'Imana ari ikintu ciza, gihimbaye, giteye igomwe, gitera akanyamuneza, ku buryo bw'uko ngo iyo ntabonwa n'uyubuye yemera kugurisha ibyo atunze vyose kugira ngo ayironkere. Burya abataburondera ubwami bw'Imana, abatarondera Yezu Kristu we ashikana ubwami bw'Imana iwacu, nuko baba bahumwa amaso n'ibindi bibaza ko ari intabonwa, ariko bitazana akanyamuneza, kandi akanyamuneza gahoraho k'ubuzima budahera mu buzima bwacu uyu munsi nyene, guhera muri ubu buzima. Ivyo bisaba rero kwivako kugurisha ivyo dutunze vyose, no kuvuga kubiha agaciro kari munsi ya Yezu Kristu. Nogira nti mbere ahubwo Yezu Kristu we azana ubwami bw'Imana iwacu, tukamuha agaciro gatuma twumva neza vy'ukuri agaciro k'ibindi vyose aho kagarukira, aho kari, bigatera akanyamuneza gose k'umutima n'ubuzima. Ivyo kandi bikamenyesha ingene umuntu uko atera akomera mu rukundo na Yezu, akinjira agashikama muri ubwo bwami bw'Imana, nawe nyene aheza akaba ikimenyetso c'ubwami bw'Imana mu bwiza bw'ubwo bwami bw'Imana, bigatuma n'abandi barondeza ubwo bwami bw'Imana. Ubwo bucuti na Yezu rero burahambaye rwose. Ubwo buzima dusangira na Yezu muri vyose na hose, twivuye ko ivyacu vyose tukabizana muri we, burahambaye rwose. Kumwe n'umwanditsi mw'Izaburi ya 63 ku murongo wa 4 agira ati, urukundo rwawe, ubucuti bwanje nawe Yezu bundutira ubuzima, urukundo rwawe rundutira ubuzima, rundutira amagara. Bavukanye ubwo burya none vy'ukuri turarondera Yezu, urarondera Yezu, wari bwamenye neza vy'ukuri ko ari we iyo ntabonwa ikomeye kumugira mu buzima bwawe, niko kugira intabonwa y'ubwami bw'Imana mu buzima bwawe. Bisaba yuko kandi umuntu azarimenyereza kuzarivako, akaguma araba yuko muri vyose na hose mu buzima bwiwe ko ari Yezu agaruka, ari Yezu aca imbere, hanyuma natwe tukamukurikira, tugasangira nawe ako kanyamuneza, kuko ari mu vyacu vyose kandi ari wabigenga, ari wabiha akanovera mu rukundo rwiwe. Dusabe Mukama, ha umutima wanje kwamukurondera, kwamukumva nk'intabonwa ya mbere y'ubu buzima, ituma mbere n'ibindi vyose biheza bikagira agaciro n'akanovera. Mpakuza ndiyo nkora kuri jewe nyene, kugira ngo ndakwagurira bari wewe wuzura muri jewe, nanje mbonereho kuzura nawe, kuzura akanyamuneza kawe, gukayanganamwo ubwiza bw'urukundo rwawe. Amen. Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Amen.